sinzi ikintu cyabaye muhira nyene kubera kujya kuntu ubona ibintu for the first time ntashobora kubera open here because it involves other people. Urana nka kwa kundi uburi umwana ukavuga uti mana for Christmas I want Jordans for example imana ikatugwa like 5 Jordans urumva uri umwana nubitahura. So I pray to God I'll keep my purity. Mugabo I'm a human being. Yes. I made a mistake. Yes. You know? I nari muri jya myaka you're feeling like oh my friends are dating their guys, they kiss their guys, they hug their guys. So okay, ndaza kugeza ngaho on the kissing part. But the other one I won't go there. Twari babantu dusohotse, we are going to have fun. Uravyumva? Fun how? Fun. Abantu bahana barafise to dance, to eat. Only. Uravyumva? Nitugiye kuri pocket y'umuntu. Tubaye babakobwa ngo tugiye muri club kama turindiriye yuko hari abatipe baza kuri hand watu ya kuko twe twavuga uti guys hari amatongo bagurishije kugira tuze kwiga. Saying ngo it's a gongo, oh my gosh give me a trophy canke kino. Muga naje ku discovering that the more I waited the more namenye ico nshaka in a committed relationship. Dire nta mungu igeza guheba kubera umwimi. Obviously. Benshi. Wow. Mugabo nari mfise ya pride yo kuvuga uti okay fine go. Kuko nico natanguriza on the table. Xavier. Turabaramukije turabahaye kandi kaze muri podcast yacu ya girlfriend yanje na Gleu. Hi Gleu. Hi Ozi. Neza. Mwana nise mazina benshi Greta Gleu Mama Kaisi. Abeni menshi. No usanga Seoziane, Seozi, c'est Mama Peshi, c'est Mama Kori. Wow. Salot. Wow. Yakoze. Anyways, karibu kandi uyu munsi rero tufise shangwe na vigeregere. To our guest. Umva tugira Oh God. Tibaze gutya. Turaguruka. Hi Nadine, welcome back. Thank you. Madame Duimana. Nadine byaraheze. Yes. Nadine yashije ku ruhande. Turi heba. Oui. Yes. Izina turi heba. Byo kukazi. No nari hindu. Oenda babaze. Duimana Nadine. Juguruka. Uwo gwa Greta Dangote ni wari to. Ajya sana. Ubunye Duimana Nadine. Oya nisindahindura. Mugabo nyene umva yaba byo kunda gutwimukana. Kandi c'est vrai hari abagore bahora bahindura. Mukando w'Imana. Wewe vuga Madame Duimana. Nadine muramuzi quand même. Amadukuza ininjuro ya kane aje muri girlfriend nibaza ko mama award muri girlfriends. Yose mashugwe saringa tuyagwaye. Ahubwo the last time I was here mwari hands. But look at you guys now. Badusanga sha mu bare tuko turisema abantu tukora ibiganiro. Muhunga izuba, muhunga imiyaga, sound what Imvura iraguye duhagarike. You have your own studio. Congratulations. Kuri Kandi thank you for being patient with us. It's okay. Twara kugoye, Kigane bigapfa. Nimwikomera amashi. Don't wait for people to clap for you. Clap for yourself. No Cody. You guys anyways, yaheruka ngaha anye ari Miss ubunye agarutse ari Mrs. All married. Please emphasize on oh yes. Emphasize on the ring. Thank you. I don't know. Oh, that's one. Yeah, emphasize please. Yeah. Okay, emphasize. Thank you. Anyways, muri girlfriend ya fa passe tuko tuvuga kuri sujet twasuye kandi gukora ko muri fun and fact. Twazi ko inshuro nyinshi and Queen Nadine hari mu ivyongereza vyinshi hano makomata yacu baza bamwinjira ngo nta kirundi azi ngo navuga ikirundi ngo umvirize ndavuga ikintu mana yanje n'umuntu akara turabashaka kuza ngaha anye tuvuga ururimi rwo nyene rutworoheye ururimi byoroshe guflowinga nigo tuvugamwo nimba wumva ari Giswahili
genda muri giswahili mbombo icyongereza ja mu cyongereza muri gifaransa nkakurya hariho abantu bashaka gutukana mu giswahili nkawe voilà kugira byumvikane neza yuko she's frustrated ururimi wumva ushaka gusohoramo communication igasohoka neza ni kuvuga mu bakureke kandi kibabaje abantu mu bw'ivyo bintu mu cyongereza gusa no munsi turakurikira twebwe oya reka turaza gucanga buke I don't know bivana n'ukuntu how will be vibing kwa topic y'uno munsi ego maybe urashaka gusubira abantu kubera kuvuga icyongereza cyinshi kugira bagutahure okay kumvo zitamvuye ko ndibaza bivanye n'ibihe nakuriye hanze kwera sinshaka kubyita ngo guhunga ni gusa ibihe abantu bacamo mu buzima ukisanga uri muri iki gihugu rero navukiye ngaha mu Burundi tuja kuba muri Congo mfise nk'imyaka nk'itatu gutya tuvuye muri Congo tuja kuba muri Tanzania akanya gato tuvuye muri Tanzania tuja kuba muri Zambia tuvuye muri Zambia tuja kuba muri Kenya mvuye muri Kenya nja muri Afrique du Sud mama nawe hose je navuye Bujumbura nja mu Ruyigi oya navuye Gitega nja mu Rugombo mva mu Rugombo nzi Bujumbura naragiye nawe gato ya mu Rwanda mwaka umwe ubu unyenyene hewe umwe atuvugana mbere mu Burundi South Africa umva mukubona indege yawe mugabo sindi mu Burundi indege yawe ziraduze aho ni icyongereza cyavuye mu lisansi donc birumvikana deja wabaye muri pays francophone imyaka mikeya muri Congo mundi deja havuye bise imyaka 3 ku Kirundi cyinshi abo tumukomera amashida avuga Ikirundi cyinshi n'ikirundi mvuga from Madagaragara abandi usanga batazi Kirundi congratulations kwa muhira papa avuga tuvuga Ikirundi utantoye mu Kirundi ntora mu Giswahili murazi sindakumva neza mu Giswahili naongea Kiswahili acha blague lakini Kiswahili ya Kenya lakini Kiswahili ya Kenya Kiswahili akinifanana akikufanana mimi mtoto akindamo naongea Kiswahili ukabanda sinitora please stop mwanamke anaongea Kirundi stop anaongea stop ukabanda anaongea lugha moja kama ngombe ubu kuri muri Lions ibyo navyumvise kameme ururimi rumwe nk'impene ngombe oya ubu kuri muri Lions you have to add ego vraiment travel 2025 to travel résolution 2025 voyage ku voyage ndoza ngambwa Igiswahili je bitanguye muri janvier donc mu mwaka uzohera ngoma ngenda vyitege flights over feelings amen flights over feelings anyways turamwakiriye kandi Nadine thank you turamukunda kubera ko n'umuntu atworohera cyane gose kuronka ndazi hari abantu benshi bafise ama topics ashaka kuvuga ko umugabo bakayagumana mu gihe bazi ko ayo matopics ashaka gufasha abantu benshi tumaze ko ibiganiro byinshi ngaha anye by'abantu bakundana abantu baza bakarira abantu baza bakabwirana ko bakunda harimo ni emission Nadine yajemwe n'umugenzi wiwe umugabo après yaraje dufise ama sujet aturaba tukayaganirako donc n'abandi mbere nka Nadine bifise sujet ushaka kuvuga ko ufite experience ushaka ko rabibayemwo cyangwa uvuga ati ndazi ko ibintu ushaka kubivuga neza mira nka Samantha nka Sami nka Nadine n'abandi bose bamaze kuza bakoko n'abandi donc kugira dushobore kwigishanya hagati yacu tuma turiko turavuga je nagata twenyene kandi n'ibintu nibwo tubishobora ntibituryohera turapfa kuvuga nyene turi twenyene da cangira bush tanguye mwumva ibintu bihinda turi kuri groupe amatara yacitse ya Regideso ariko rete zirabiravye tugiriye impuhwe iciyagarukana niyo mpamvu bonye mwumva atanduru zirimwo kandi rero abantu bajya ngo naguze groupe muri silence yanzimvye gute mugabo iratera induru havuga ati amahera yanje bayansubiza mange n'imashini zishigaruka okay hano nitwahagaritse gukora twakoze gato oya ntitwareka gukora gusa nitwaye dushaka Imana iradukinga ama commentaire yanyu ngo no musema twivira ngo wapi ngo harimo ngo ibintu yari group ibintu biragoye yari group mutubabarire rero hari ikintu nagira mvuge hariyo Ozzy has many faces face ya girlfriend nahitaniye no muri my Johnny kaba kameze ukuntu fun fact aba ndiko ndarira Siren Show bari kumviriza girlfriend mana afse attitude character ya Ozzy muri girlfriend hari abantu bantumye ndakubaze abahungu bakugize iki ngo ko muri red flag ngo wari kurabakarira ngo ntacize na kimwe abahungu baramukumarira oya nibavyitiranye twako tuvuga ama red flags nitwakora imisoko kuvuga ivyiza navyo nzobivuga
ndagusavye iyo emission one day tuzoyikora abahungu n'abana beza ego ko mbwa mwavuze ama red flags yaba ni kubera ko turakeneye umenya ay'abahungu turakeneye umuhungu je navuze ivyo nzi ku bakobwa kandi umukobwa donc nimba hari abagabo bazi bavyivugira sinshobora kubavugira ibintu ntazi twebwe twarahanuye kandi twarabonye ingene mwacakiriye mwavuze ko twafashije abantu benshi bitoye babonye amakolasi arimwo so namwe mwabagabo mwe nimuze mufashe abasaza banyu canke mugire boyfriend benyene abahungu nimuze namwe mufashe abasaza banyu k'abahungu baza kuvuga kuko nabo barabikeneye ubu unye tugeze muri monde abakobwa bashobora abakobwa nabone dusigaye dukiniza isara iziruka so guys namwe nimuze abahungu ntibapfire muri silence ego vraiment namwe nimuze muvuga ama red flags abatipe bakwiye kuraninga yes so hariho uwatubwiye hariho waje deje ko nagiye mu bya red flags aratubwira ngo red flag jewe ya mbere umukobwa w'ubujumbura gukundana n'umukobwa w'ubujumbura oya red flag umukobwa w'ubujumbura rancha niruka ngani red flag yiyo kuko twaciye tumubaza bakugize iki abakobwa b'ubujumbura ararambiwe yarabihevye ntazopfa asubira ararushe urumva mwose ariko haba hari ayo ari general baze batubwira ari general so change your attitude ayo bahungu bafite ikintu kimwe why it's not even a bad attitude okay ozarashimika ofet arashaka guhanura abakobwa abamama bagenzi biwe afite jeje biza bikankora ku mutima rero bimaze kuba personal voilà byose yabitekinze personal wamengo nzi red flags zose ziramaze kumubako zose ni zimaze kumba ko mugabo maze kumva genre umuntu byababaca nk'ivyagwemo akagira mu babaro ca binkora ko nkasanga nabigize ivyo wanje nda bivuga ari nkamenga vyarambaye donc hama kandi abantu mugwa mutubwira ko kinywa ca jami twari kubavugira kinywa ca jami abantu baguma bavuga rya emission ari ryoshe n'ijya mbenda yiravye zose ziba ziryoshe basi ni muze muyitangure muze muyihera n'izindi muzirabe peut-être yuko ikijya yakoze ko benshi ariko nta emission yigera ibiha pe hama mugire subscribe please mugire like subscribe share ni uno musi dazi yuko iza kubateza twege 2025 twariyemeje turonga umutumiye tutamuronga tuzoza no see twageze amahirwe kuronka NADINE thank you before she was a miss and now I'm a whole missus tuje kuvuga ntituje kuvuga kuri mariage wapi somehow kinda muga before all bite wamenyereye kakabazo chakibazo ngianze ndambara inyishuga ukifata gute biraza bukebuke wamenyereye urugo abantu babitahure wamenyereye urugo nico mbanyereye urugo umva je nishora bukebuke ni bukebuke ako karanyaruka kugira numbaze byinshi kuko ndakubwiye uti ni bukebuke bon nta bindi usubira kumva cyane baza ko tamuntu amenyera urugo kuko umuntu mubakanye arahinduka ku munsi ku mwaka rero hariho bishasha ugenda uramenyera as time goes so abantu barakunda ukibaza ni mutubwire muba mushatse gushika yamenyere iki kandi umaze kumenyera kuvyuka ndazi kumenyera kuryamana n'umuntu wahora wiryamana est-ce juste umaze kumenyera urashobora no kuba bored umbaje namenyereye iki exactement oya ndibaza baba bashaka ni kirundi itawa culture urumva itawa culture ahubwo rero NADINE ndabitoye abantu babaza ati wamenyereye ni ba NADINE hari umuntu yigeze kumbwira where it comes from, where it originates from. Okay, abantu bagiye mu rugo bari vierge nibo barakwiye kubaza ati wamenyereye none hari ugenda atari vierge wowe ukene babishire gahati ndagera uzo uri vierge bagira mariage bazo kubaza wamenyereye cyane ntibazobimbaza oya turashobora kubaza ati wamenyereye Jean uyu muntu mubana urumva je bazo precise agiye kajija umugabo original nico ngaha wamenyereye basi ivyo onye wamenyereye ngaha do judge anyways sujet y'uyu munsi rero ni iyihe sujet y'uyu munsi mwamaze kuyumva c'est pas urugo ahubwo ni avant mariage ni avant mariage kuko twese je nta mariage ndagira cyo bavuga ibyo mu rugo niyo ndayivuze ndavuga mu experience y'abandi bantu canke y'abagenzi canke y'abantu muri famille canke abantu nabona canke abantu babibamwo mugabo iyo uri kuravuga ikintu
ugishimitse ko ni biza kubivuga warabiciyemo rero Nadine ntihakija mu rugo ntagiraza kuvuga ngo mu rugo bimeze uku unye byo gutanga impanuro z'abagore ngo tubizi mu bigira uku unye ahubwo agira tubwire ku ma experience yaciyemwo ya avuye uko agira mariage rero bibeze gute tuma tubabwira vyanse mwikingire vyanse bigire nte kwihangana barabonye ko bigoye ubu nyene bigisha murondera agakingirizo wikingira ariko rero hariho abantu vyakunze ko bihangana wallahi si bose vyankiye ko bihangana harabo vyakunze ko barindira gushika ku munsi wa mariage kandi ntibivuze ngo nabagira vyanse ntibabishaka ko barindira gushika ku munsi wa mariage hari ibintu byinshi bituma ngira ngo vyanka ko umuntu atarinda kandi yabishaka kurindira mugabo rero abo vyakunze harimo na Nadine niwe agire atubwire ukuntu yabigenje yabibayemwo gute ko ndazi ko bigoye deja yarakoze emission na sexy bavuga kuri kurindira waiting in your 30s right? Yeah. kurindira mariage wamaze kurenza 30 ans urazi deja umuryango bukuremereye societe yacu tuko societe bikuremereye ugaca bikare ko nawe deja uri vierge nturanahonja na rimwe ibaze iyo myaka iyo pressure yose navya bindi ngwara ivyo bintu sinzi abantu babikuye anyway ngo uzoteba kuvyara ngo uzocugwara ibintu vyinshi uvyuma mugabo ukabandanya wihanga ugati je simva domye igufuri Nadine dushaka tubwire d'abord ni gari wafashe decision kuvuga ati je nzorindira gushika umugabo wanje uzokwambikana impeta wow testimony sinzi ko iyi testimony nzoyitanga kuri girlfriends I thought I would give it on my own channel but God is good bibaye uko Imana ibishatse wajije uti gari I remember nari mfise 14 ni ikintu cabaye muhira ca ndafata nyene urumva ko akundi nakuriye muri famille basenga mama arasenga cane nkurira na marraine wanje ari tantine wanje arasenga gose so ibintu Imana yamye iri mu muryango Jean ubona hama sinzi ikintu cabaye muhira nyene kubera kujya kuntu ubona ibintu for the first time ntashobora kubera open here because it involves other people urumva yeah hama ca ndafata ingingo mu gusenga ngo ico kintu gihagarare sanga nabwiye Imana uti God if you do ABCD even me I'll keep my purity gushika mu rugo in marriage yeah mugana ari umwana I was a small child umva nabivuze muri moment nabivuze muri moment mfise ubwoba canke ndiko ndabwira Imana uti yo Mana tari meme naso ivyo uri kuravuga yeah urana nka kwa kundi uburi umwana ukavuga uti Imana for Christmas I want Jordans for example Imana ikatugwa like 5 Jordans urumva uri umwana nubitahura so as years went on nasanze the grace of God ingumiza in that prayer uravyumva sinshobora kwicara nganda babwire ngo hariho technique it's the grace of God ubuntu bw'Imana nta technique ihari nta muntu azoza kubwire ngo jewe ngo nakoresheje itu canke nakoresheje itu oya kuko utavuze ngo ni ubuntu bw'Imana nkabajya baba barafashwe ku nguvu batabishaka canke basanze barahenzwe yiyumvira ngo uyu muntu aramukunda canke iki you understand ugasanga they lose their virginity bajya nawe ucuvuga ngo na grace yeah they just shall kuvuga uti byose nafashijwe with grace rero muri iyo grace hacazamwo rero ubwenge bw'amateknike ucukoresha yeah muga byose biva mu buntu bw'Imana umva ni deja no kugira umenye ubwo bwenge nuko Imana aba yago ni burya buntu Imana ugasanga ikugiriye ubuntu ugiza abagenzi mu bitahura kumwe igushize muri environment usanga ivyo bintu atari ibintu sibiyago nibabigira importance cyane ugasanga ukuriye mu muryango grace ikazana umuryango usanga musangiye ivyo bintu par exemple jewe ndi very close to my aunt akaba ari marraine wanje and she used to preach that she lived that urumva rero nacengira role model
like a mentor, a role model. That's also grace. Uravyumva? Yeah. So it had nothing to do with me. Yeah, je d'abord avant ko tubandanya nagenda gushimira ko waje utangiye testimony nkuko wavuze ko hari umuntu yabivugira imbere yawe akagufasha kumva ko bikujemwo. Nebaze ko ni témoignage hari aba jeune fille benshi bako bararaba iyi emission bangana nkuko wari ungana ico gihe avuga ati nanje reka nzore numviza NADINE cyangwa ndamuronde ndamubaza twabigenje gute kugira ngo nabo bashore kugarda iyo purity yawo. Muguru umva ico gihe wari ukiri muto wari ukiri umwana. Ego. Warakuze NADINE. Yeah. Warakuze ndabona ibintu birahinduka ku mubiri wawe. Hari ibintu biza nawe ntubitahure umva muri kurakura. Warose at least basa abantu bakuze bakabasha kubikuganiriza kugira ati ibi ni wabikora bizogenda uko canke no moment wawe nyene. Nkuko mubizi muri culture y'abanyafrika cyane cyane y'abarundi, you don't talk about sex. Taboo. It's a taboo. Kandi also in the Christian family, it's also very sensitive. Urumva ni nkaho you want to go out there and sin. Mugabo for those kugira mpumuriza abantu, God created sex. He created sex. Adam na Eve. You understand? He created sex. It's beautiful. You understand? Mugabo nijya context utegeza kuyigiriramwo, utegeza kurondera wisdom and knowledge of God. Rero maze gukura ivyo biyago n'ivyari bihari. Uravyumva? Ni ibintu wasanga kubera kujya kuntu nasenze mfise 14 numvaga yuko if I don't keep my end of the promise ntashikanye isezerano jewe nasezeranye Imana na jewe Imana nizoshikana nizo guhaca kintu wasaba. Wala rero haragiyemwo hariho umwanya harimo a sense of fear. Uravyumva? Kugira ubwoba nivyo byanagukomeje ukagira ubwoba ukavuga ati yo nivyaba what am I going to do? Hama cangira no gukurira ahantu tuba mu buzima kuko muba muri impunzi muba hanze and stuff like that, you have no room for mistakes. Urumva it's either education mwige mukore rero kwari kwa kundi yo ni wiyumvira uti twakoze twiyumvira you have sex once you're pregnant. Inda. Urumva ucuzana inda ntawe ukacuraba uti muhira abantu bose bariko bariga bariko barakora jeni natamvise inda yo nza kubivuga gute ukacuraba n'abatantine mukurana byabashikiriye nawe bitabavuye ko kame ukaraba ukuntu the family responds. Urumva kera si nk'ubu ubu abavyeyi bari understanding urashaka kugira conversation utwarinda muhira mukagira conversation. Muga kera mwari mubizi you be shined. Urumva barakubwira uti nako gafiya kakazamwe mugabo umwanya uko nagenda ndakura byaciye biba part of my identity. Numvaga yuko it's I have to keep this. It's a pride for me. Urumva for other people I was not judging. Mugaje navuga uti for me hari isezerano yasezeraniye Imana. You know, I told God, I'm like, if you give me a God-fearing man, because of what I saw another man doing, I was like, if you give me a God-fearing man, this is my end of the bargain. Aho niho natanguye kutagira liste. I want a man like this, a man like that. No, at that age I had stopped because I was like, kino kimwe mfise gusa. Rero I can say fear, mugabo uko nagenda ndakura haci yazamo discipline rero. Yo niyo part igoye. Yes. Kuko urashika ku myaka everyone is dating. They say a guy you like, your hormones change. Uravyumva nkaba narukuye mu bihugu anglophone, dating is normal. Sleeping with your boyfriend is very normal. Muri Africa to see the whole it's a culture, it's very normal n'abavyeyi barabitahura. So you start feeling like uri bizarre wewe ujya decision afata urumva niyo urumva sishobora kubesha yuko hatageze igihe you meet temptation. You even fall into the temptation. Right? Mugabo nkuko nabibabwiye the grace of God
igahagarika ico gikorwa. You understand? Kandi abantu babitahure yuko just because someone can come and say because there is a difference between purity and virginity. Purity, you've never kissed, you've never hugged, you've never involved yourself. Umva ku mubiri wawe kuva aha gushika aha uri pure. Nta uragukorako. You are pure. Mugabo urashobora kuba uri vierge utari pure. Yes. Merci beaucoup. Because purity has everything to do with You mean you have never kissed someone before your husband? No. That's what I was going to say. Nivyagira vuge yuko yuko jewe nari muri your part of I'll keep my virginity, right? I pray to God I'll keep my purity. Mugabo, I'm a human being. Yes. I made a mistake. Yes. You know? I nari muri jamyaka you're feeling like, oh, my friends are dating their guys, they kiss their guys, they hug their guys. So, okay, ndaza kugeza ngaho on the kissing part. But the other one, I won't go there. Muravyumva? So, the virginity part, it was kept. But I cannot sit here and be like the purity part was kept. Kuko na Biblia iratubwira uti if you even look at someone with lust, you've already had sex with them. Nugo murabisha amaso. You understand? So all of us, none of us is pure. Nico gituma we need repentance. Twese twihane. Anyways, hari igihe wayivuze karate, hari igihe uhendwa n'abahungu mukundana parce que twe nk'abakobwa hari igihe ukunda umuhungu rero twari n'impamvu Imana yabicuritse muri Bibiliya avuga ati umugabo ukunda umugore wawe hama umugore ukunde ubaha umugabo wawe kora ko yari bizi ko twe gukunda biroroshe ibintu biri niko turemwe ego urumva umuntu akubwira A B uba wagiye kuri Z umva none tugire mariage ejo kora kumukunda cyane est-ce ntivyigeze bishika ugasanga abactive mwasohokana nimba vyarashitse kumushana no kuja mu relation umva kumenga bavuga ngo kutabaha ubu niyo terme genre yagusavye uramwimba umva kumenga uramubabaje umva kumenga azava aguheba kwera ico onye canke des fois ubetante wanashima kumuha mugabo wanashima ngira ngo hazi ubwo buntu bw'Imana bushoye kuguproteger before yuko bikora. Ivyo vyarashika, I cannot say that I did not fall in love. No ambesh. Understand? Mga kajya kantu ka fear of that prayer byatuma nta falling deeply in love ku buryo nibagira ivyo wemereye Imana amasezerano. So that's, I don't know, since shaka kuvuga it was a good fear, it wasn't a bad fear, it was a good fear. Mga kuvuga ngo kuba tempted cyangwa kuvuga uti I wanted to be those girls that at some point in my life narishaka kuba those girls you sleep over at your boyfriends, you know, you even stay over ibintu vyuko. I never got that chance. Mugabo ndibaza yuko n'Imana, the men he brought into my life before my beloved husband, they were very questionable. They had a lot of red flags. Rero hari ukuntu bitigera bija muri commitment. Urumva hamwe wumva I'm so deeply in love with this man. Uravyumva yeah. Except one guy that I dated in university. Muga nawe kubera uku kuntu I avoided ikindi kintu nakora, I avoided kudating agos. You understand? Yeah, because nani nzu yuko uyu muntu tugatangura gusohokana, I have to explain myself. Nkavuga uti jewe hajya ahantu sinshikayo. Ivyo bintu nkumva biranteye stress. Rero navuga uti if they don't approach me, I will not approach them. Rero since uko kuntu I wasn't approached by many guys. Kuko ndibaza I always had ikikuncho as if I'm serious. As if I'm very mature. But I wasn't, you know? Yeah. Hariyo ikintu unyibukije sorry. Ayo topic ibyandi twigira kuja muri formation ya BF tugeze kugira ngo est-ce que ni amour, sexe, mariage, change ni sexe, amour, mariage, change ni mariage, amour, sexe. Sinzi ko mubitahura. Harabaye vraiment amadeba ateye ubwoba kubera ko hari abantu bavuga je ndazi yuko ushobora gukunda umuntu tutanize kugira sex je nari muri iyo party abandi bakaca bavuga ati no way no gukunda narahonje uravyo ugasanga abandi bari wanza kumukunda twaragabuye tellement kandi ahantu hari abantu benshi haraho ngo ko sex utegeza kuba ya mbere genre irongereza urukundo urumva
That's why rero yeah hari abantu babivuga gutyo ndabitswa nane n'abantu bashobora kuba muri umwanya arivyo bakora bavuga ati we listen we don't judge yeah we listen we don't hari judge n'abandi bashobora kuba bavuga ati maybe Nadine ntiwigeze uba attached ku bahungu kubera effectivement ntabwo habaho sex cyangwa iyo ubigira ngo usanga uronse ukunda uciye ubimenyera uciye umukunda hari abantu bari convaincu que habanza iyo habaye mu rapport ngo urukundo ruca ruduga. How do you think about bivana je ndibaza yuko bivana n'umuntu bivana on how you define a relationship nkuko wabivuze warashaka kugira marriage for a different reason I could get married for a different reason we went for a different reason rero abantu baja in relationship what are you looking for in a relationship jewe I was looking for a God fearing man. Thank you. Uravyumva niyo yari foundation yiwanje rero nivyo nagenda ndondera uravyumva so sex was not on the list muga hariho at least a priority mugabo hariho abantu usanga money is a priority ahubwo hari abantu usanga hari abantu usanga abana ariyo priority ugasanga nk'umuntu muraje muramubwira uti your fiance is 100% cheating kamwerekana preuve mugabo we kubera priority yari kuvuga uti shaka kugira mariage n'umuntu ari muri a prominent family ukacusanga nacho bigutwaye cheating adacheating navyo bigutwaye yeah je navuga uti it's a God fearing man even if he's not financially stable. Bivana na priority yiwawe haje kuri relationship canke twovunavuga uti committed relationship uravyumva hariho n'igihe hari ikintu abantu batatahura nuko I'm not an expert in sex muga I believe yuko sex is spiritual. Yes, of course. Yes, really very spiritual. They can tunareke no kuja kure. It's the only thing when two people come together bashaka kurema ikintu cyonyine Imana yaremye a human being uravyumva rero abantu bavuze ngo no ngo shaka kumukunda without the sex so let's say you get married to a porn star reka tuvuge along the road ukachumu divorce sex was the priority like she's a whole porn star no abantu bose arabimenyereye ntabishaje urumva yaraguha experts like she was yarafise experience y'imyaka myinshi so I think abantu bateza gutahura yuko sex is spiritual bivana nico you prioritize bije muri relationship ego eka tugaruke kandi kuri Nadine urumva ko ico gihe deja wara datinga abahungu mugamba aho datinga abahungu bakeya bidashika aho wumva I don't know wumva umubiri urukura bigusaba canke the mind canke kora ko uwo muhungu waramukunda ari wavuze muri university ukumva ko nubwo atari karabigusaba wewe umugabo urukurumva kubishaka wacu bigenza gute muri ico gihe cyane like urukurakura women we are late to discover our bodies bivana n'umuntu kameme so your body changes every time hari imyaka uburi you know hot hari nk'ukuntu baravuga uti women in menopause they really want to have sex you understand yes in their 40s your 40s best time of your life niko bavuga genre so muruko umubiri wagenda urahinduka your hormones also change during ovulation obviously your body is very hot. So I can say niho hachaza ya discipline. You train your mind. You training your mind. Calm down. Uka training your mind. Kuko ichuri kuri yumvira mu mutwe, you might do it. Because it's coming from the heart to the brain. Boom, you do it. So
again, I'll use scripture like the Bible says, renew your mind each and every day. Haca byinshi mu mitwe y'iwacu. Rero nuko nyene nagenda ndagira some sort of discipline. Uravyumva, niyumvisha umubiri wanse, I'll do an activity or I'll turn on gospel music or mugabo nkikiri muri university, what helped my body calm down, I don't know how, nari different ku bandi. During university I partied a lot. Nico kintu gishobora gutangaza abantu like Nadine, how did you stay this long? And niho juste wanashaka kugira ndakubaza twahagaze cyane kuri maybe sex, mugabo waraciye mu bihe uryoherwa uja mu mapati ushuha unywa alcohol peut-être siko après waranywa na alcohol? Yes. Yeah. And I was a champion in that. I think I've given a testimony of this. Turi muri university. When I say champion, nari wa muntu. Gato nibaza ko abantu bumvirije kuva du début kushika hanye bari bumva uri umuntu w'umubikira umva uguma mu isengero yaguma ari imajipagera hariya hepfo hajya hose. That's why I would not judge anyone. Waranywa na alcohol? Gute control? Yes. Nivyo nagira juste mushike please. Nico gituma ndababwira, nico gituma natanguriye kuvuga uti ni ubuntu bw'Imana. Nta bushobozi bw'iwanje bwagiye. When I was in university, come here to the Cape Town, it's university, you are young, it's a whole big town. Hariya sinko ngaha inzoga zibura sometimes. Hariya it's for free. On the black market, white market, every market there is. Normally pharmacy, there are some pharmacies. Yes, they even sell alcohol. So we're in university, no parents, urumva n'abavyeyi bahari. Ibintu byose we are free and things of that nature, so we used to go out. And from Thursday seriously from Thursday to Monday. Okay. From Thursday to Monday, twadusiyo tuja and I used to drink, what is this one? Jack Daniels was like a cousin to me. Yes, really? Jack Daniels, JB. Cousin to me. Byari bisanzwe twaranywa, and just niya phase ucamo mu buzima where you just want to do crazy stuff. Kare wavuze ko Imana yaguhaye n'abagenzi bari around you mu vyumva kumwe. Abo bantu mwasohokana nabo nyene mwasohoka. Yes, abo bantu twasohokana, there were those ones. Nadine, we know your goal to get in there, but we know your goal. Yeah, bari babandi bavuga uti Nadine, keep yourself. Since ni aggressive buguti duhitemo abagenzi beza vraiment. Nibigera bo baragenda mu vy'iwabo nyene genre, we were those kind of friends. We listen, we watch, we don't judge. You understand? You want to have baby, go ahead. Ubyare. Wewe ushaka kuja ku bagabo batanu, it's fine. Jewe shaka kurindira. It's fine. Don't judge. Ico si kintu peut-être gikuru. Chatumye ushaka kubibamo. Kura ko ndazi hari abakobwa benshi ushaka bafise igo nkyo yiwa mugabo abagenzi babo. Kandi twari dufite. Rero wigira ngo uzogiteramwe imyumbati, uzogitera ugasanga ni critique abagenzi babo. Kandi twari babagenzi tunasohotse, twara making sure harimo umwe atari drunk agatana bose. We used to look out for each other. Watanywa inzoga. Umva twateza gucana umuntu atanywa inzoga. Mutesa. Mugabo najewe nari wa wundi, even if I drink, nguma mbona iyo ndiko ndaja kuko nari buguti. Babona nk'impene. Yeah. Oh yeah. No, it's not that I didn't get the feeling. Nababwiye attitude yawe. No commentaire zibe zirimo caractère. Apa ni Yo, oh God. Oh yeah. Niturinde no kuteba gaho haro. Sikoze. Naho Nadine peut-être yoboregwa. Ufise umugenzi abazi goal yawe. Aguma kuraba gutya. Nkubu twosohoka nkaguma. Tubaye na high. Uratangwe kuvyumvira kugira ubikore hatangwe kuzutipe tugucokoza. Nkubu twosohoka nkaguma nibukutse twasohotse naho zinagret. But they have kids. You understand? Kacha mvuga uti okay.
priority nuko Hozi na Greta they can have fun Batahakare, mugabo batahekare yeah so we were those kind of friends we look out for each other wowe amasaha abiri ufise enjoyinga unywa mugabo 22 utaje kuraba abagenzi warabahisemwo canke twitwaga wabisanze ibipombiste mwitaka ibipompiste ibipombiste because we could drink Ubuse kada kayo avuza nagabasaza yo ameze nivyo ndabwire ntibigirisha nitwigirisha mu majambo make ntibigirisha emwe je nenda kuba Janedine warabihisemwo retour d'âge warabahisemwo abagenzi warabatoye amen canke wabisanzemwo ariko bameze kuko peut-être ko abantu bashobora kuba ko baribaza muri uwo mwanya ati bivanye na goal Nadine yari afise that's why yaciye aje muri aba bagenzi bameze gutya warabatoye cyane babisanze ndibaza twaratoranye the first time I landed in yes nijya Grace niko nabwo the first time I landed twari mu bane yes Elizabeth Mamishu Misha Claire Yami batanu the first time I landed muri university umuntu wa mbere twahuye ari Elizabeth tura ku murongo wa registration hi tight n'ubu turacyari abagenzi barabarundi kandi oya harimo umukamehonese umukongolese abarundi umunyarwanda n'umurundi umwe yeah so nuko cha dusanga we click umwe wese kandi nitwinjirana in personal life ngo kubera ngo ujyagiye kurara hariya ngo we are just like are you safe you good okay nivyo ushaka wijanye we bagufasha ku ngufu mugo twari close cyane yari Elizabeth she was more like a big sister urumva ni wundi yadukarira twese agadusubiza ku murongo even though nawe yaza tukahavina fun yeah mugaje nari wa muntu dushake tuje gusohoka kunywa tugataha tuborewe I had to take a shower when I get back home no matter uko no bamborewe I had to take a shower and take Panadol go to bed kandi umunsi ukurikira twaja ku ishuri bien sana okay yeah Grace yes oya ingegaje yo party nituyiveko kubera yaciye ihindukiza kujya Hozi yavuze ati abantu bakitangura iki kiganiro bumvise umengo Nadine ari perfect mama pasta I'm not perfect nta na rimwe byashitse muri iyo periode uri chon na chon ivyashitse hakaba tentation peut-être umuhungu agucokoda canke wewe ukamurondera kubera uri high nta na rimwe turi okay no bisigura gute kugira ni mwumvire ngo ndiko ndabesha canke nshizemo hypocrisy twari babantu dusohotse we are going to have fun uravyumva fun how fun abantu bahana barafise to dance to eat only uravyumva nitugiye kuri pocket y'umuntu nitugiye kuvuga uti okay we are those girls okay I'm not judging but I'm judging we listen nitubaye babakobwa ngo tugiye muri club nkama turindiriye yuko hariho abatipe baza kuri handi yeah kuko twe twavuga uti guys hariho amatongo bagurishije kugira tuze kwiga hari ibintu doshobora gukora muri iki gihugu uravyumva yeah maybe even that fear uravyumva mugani byasiba ngo uhure n'umutipe mutamba hamwe he's hot you're hot you know you're drunk he's drunk and everything mugabo twisanga twese twatasha abashaka gutaha nabo batipe je kenshi na chansanga natane na Elizabeth kandi hari n'ikindi kintu camfasha ntari kumwe na petit frère muri Afrique du Sud Moses twari kumwe so I felt like nteza kuba an example you understand yeah nazo kigeragira ya peruti Nadine you know harimwo umve ndagenda ari kuipankarte yeah nayo ubundi temptations zari nyinshi kandi hariya it's very simple tutamenye dusenga kwe oya kandi iki kiganiro ala base ikiganiro ncabagenzi ahanini ivy'umukobwa bamwe kuri ladies n'abagabo n'abahungu peut-être duhitemwe abagenzi beza abagenzi badutuma gold zacu peu importe tayitaho ntibikenewe ko ayitahura ntibikenewe ko mera nkawe ayikubahire kubera ko ni wataguta no muri nyumanga kwa ni watashobora no kukubwira ati kuko dazi ko ari abantu babikora abakobwa kubera bumva umengo muri kutu batanu ni jeje nyene basanga ko baramucumita genre wewe womenye ngene bitesa benshi ubabajije uti peer pressure benshi barakubwira yuko ari peer pressure abantu bose babikoze bakiri bato canke bataraba macu wababajije uti
uti what was the reason urafise raison valide barabishakaho oya ntabyo nashaka ntabyo nashaka nase kumaramara muri cyangwa abandi bariko voilà bariko baratanga inkuru zabo. So environment is very important. For example mwarabaye influenced na environment ya media, right? Mugabo ni mushobora kuba influenced by environment ya beauty industry. Niyo ndimo je nk'ubu ndi muri media, I don't get it. Muga nk'ubu mujanye muri beauty industry I can grow, muga muri media I cannot grow. Muga mwebwe mura growing kubera iki nivyo muri passionate about. Rero kenshi abantu ikibazo bagira ni environment. Turafise peer pressure cyane cyane ubu. Hariho peer pressure nyinshi, dukora uko abandi bakoze. Rero je ikiza kumbabaza now that I cannot even say ngo it's a go ngo oh my gosh give me a trophy cyangwa iki, no. Muga naje ku discovering that the more I waited the more namenye ico nshaka in a committed relationship. Uravyumva kuko sinari mfise mbega nico gituma navuze uti sex is spiritual, sinari mfise ya chemical bond n'umuntu wari we wese. You understand? Ku buryo numva uti I don't know what happens spiritually or emotionally nujya mu if you keep having sex with different people. I'm not judging but I'm judging with different people. Hari ukuntu haragera igihe uvuga uti let me just settle. Urumva you settle for less even. You know, kubera kandi kenshi bibabaza us women because already muri society we have to fight for our value. Rero imagine uzwi nk'ujya mukobwa who has aroroshe umuca wese acamu kandi bashajinga umukobwa gusumba umuhungu naho yo bikirara nta kibazo. Yes ifizi y'akarere bako baramutapa. Nedire nta mungu igeza guheba kubera umwimi obviously benshi. Wow. Mugabo nari mfise ya pride yo kuvuga uti okay fine go kuko nico natanguriza on the table. You want a committed relationship, is nizo discussion ya mbere mwagirana yariyo, you know, diverse nk'ubu tutaragira mariage jamais like nk'ubu tumaze kuba comfortable kubera haraba ya ma conversation hi how are you I like this is my favorite color blah 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 hama mutangiye kuja in deep conversation ukabona yuko ariyo biriko biraja. Hari ukuntu ushaka kubimubwira without even insulting him. Kuko naje nateza gutahura uti it might not be his go mugaje ni go wanje siko nkabimubwira respectfully. Pana kuvuga uti no I am this so you should be this. No, live your life, this is also my life. Okay. Shaka rero tubwire kuri partie émotionnelle. Partie émotionnelle yawe tureke abandi bantu tureke muga après tout nous biguma ku bantu deja warakoze emission waiting in your 30s sinzi nimba warufise umugabo yadeje mu partenaire wawe ariko urumva hari imyaka ugezemwo nawe ubwawe naho ureka abantu bavuga ati none je bimeze gute na je ubwa mbega barandoze mbega byaranse naririnze ngo si kubera nimanye mbega sico bampura ukagira iyo introspection ukumva umengo amakosa yawe kurateba ego. Iyo discussion iraba uwovuga yuko they waited till marriage and niwigeze bagira iyo discussion yo babesha cyane cyane iyo kuvuga uti kubera nimanye Nico gituma ntaragira mariage ndabuze umuntu udefuka kumubwira imana kuko narihanganye nivyo ugira umuntu ntabwo rengera ndabikora urabyumva voilà ukacuvuga turazi aho bigeze let me just do it. Mugabo ni kwa kundi nyene uba ufise jana mfise umumenta mwiza mahene wanje she always reminded me you know like keep it on hama nkachangira na okay nindi support system nziza naragize good men in my life in terms of brothers, father, uncles. Urumva ni bari babandi you see them sleeping with women, impregnating women. Uravyumva? So hari ukuntu wabona uti there's a good in men.
urumva barahari so ndashobora kurindira big up to my brothers big up to my brothers nubwo ari aba petit frère bari babantu vraiment they treat women well yuko hari abahungu beza so environment nkuko nabivuze environment nayo irafasha muga emotionally uragira ama breakdowns yes you do have breakdowns a lot those ones you go in the bathroom and uramazagira ya silent cry uramazagira silent cry amarira atemba aja mu that's a bad one hamwe canke in relationship ukabona umutipe yagushim and he's a good looking guy he's very good looking and you're like you know and you're like you nina mubwira this because ni wa mwanya satana chakora kugira rero rero hari ukuntu uca muri ayo ma challenges mugabo the fruits of the Holy Spirit one of them is self control tuteza kugira self control kandi ukemera hariho n'ikintu emotionally ukemera yuko ubugombe bw'Imana icyo ni ikintu kigoye urabibona biranse kwa kundi wemerutse okay iyi relationship iraheze it's the will of God urumva ubabaye cyane gose ku buryo sometimes hari amarelation yaje and I settled urumva nkavuga uti okay I will ignore all the 150 red flags kugira mve muri iki kintu you know mugimana nayo ikavuga uti no you prayed that day so I'm fulfilling my promise you are going to fulfill yours too so emotionally novuga biragoye nico gituma nobwira abantu bose bakora ikiganiro emotionally uzobifashwa n'Imana gusa nobody else nukuri si umwanya w'impanuro ariko aho nyene kuri iyo question yanda kubaza hari abakobwa baboneka capable de tout ku mutipe wakunze nuwo kubwira ati genda urase usanga warashe hari abakobwa benshi bagize ivyo bintu babiguyemwo kubera babona ko umutipe agira agende bavyuwa umutipe ati ariko agira nshike ugasanga okay basi ndemeye tubigire siko nigiki wobabwira kubera ko turatinya ko abahungu baduheba ntacu mwari mumeze neza n'abagenda kwishetinda babwira muterinda kugira ntamushe uravyumva ubundi ko magarara kuri uwo mukobwa afise iyo goal nkiwawe ati jewe mpaka mariage mugabo afise muri uwo mwanya umutipe ariko aramugora kandi agira mushyebe kandi aguma amubwira ati nkunda je kintu kinyereka ko nkunda tutaryamanye nkunda muri uwo mwanya wamubwira iki ni igiki cagukomeje go c'est vrai Imana n'ukuri kandi ifasha n'uwifashije je me dis udashizemo effort nawe Imana irabura hihe ni igiki wowe wakoze nk'umuntu nk'umwana w'umuntu kugira uvuga ati jewe umugabo aboneka ataboneka go biragusha jewe narahagaze ni iki wamubwira mu mwanya novuga uti first of all ndabitahura yes we are human being tushobora kuvuga ngo uyo mukobwa ngo acakora uku canka akora uku turabitahura yes sometimes cyane nk'abana b'abantu turakeneye companionship Adam asked for Eve he had everything Imana yari yamuhaye byose kuganza isi he had everything urumva no mutunzi wa mbere twari tuzi mugabo yarabonye companionship mu bikoko aravuga uti I also need companionship loneliness ni kintu kirica no one wants to be alone no one wants to be lonely Imana icirabira bita ku bakobwa turatinya kuba twenyene no it's men sabakobwa abagabo tugeneralize siko tubyo tunda kuvuga ngo abahungu bameze uko abakobwa bameze uko kenshi n'abakobwa ego abahungu reka ndakubwira igituma umuhungu yumva umengo n'ubugabo ntafise umukopine cyangwa ntafise umugore barantwenga muri society loneliness y'abagabo they suffer in silence my dear ego kandi bari ko barapfa afuma apfa aho yovuze yuko ari lonely ego je urazigenda navyumva kuri iyo ka siko abakobwa tuntu turi fragile byo muravyemera dushake character attitude ya ozi mwa inside ugasanga mugabo naka bebe uravyumva mugabo turi babandi urabaye single today burakeye kabiri siko we adapt that quick
mugabo abagabo ntibikunda c'est vrai nivyo nagira ndakubwire rero abagabo bashobora kuba babikora ko ya societe siko byari byo kuvuga ati ubiravye muri societe abagabo bagira mariage kugira bemekwe siko ego hari ababigira par amour hari n'abandi babigira kugira bemekwe mugabo umugore kenshi abigira kugira yumve ko afise man mu buzima aga support system siko naco tubandanye rero kuri uwo mukobwa muri umwanya yumva ko umutipa agira muciki nuko ndamutahura nkuko nako ndabivuga no one wants to be alone nta numwe ashaka kuba lonely mugabo ikindi kintu uteza kumenya yuko umuntu ari uwawe nuwi wawe umuntu ari uwawe nuwi wawe ushake umwime ara nihaguma kuko arashaka kuguge ibi ni byo murambwira abantu uti so your relationship was just based on that ego irashaka kuba demand imwe muri your relationship mu demand menshi but imagine someone afata aka measuring your relationship on just sex reka tuvuge jo yuko mubaye married and then worst case scenario you get cancer ntukibishoboye so we are breaking up urabyumva kuko nico mwari mufana ushatse kuvuga nikindi umukobwa ari muri ico kibanza ashaka kwiyumvira ateza kwibaza uti ndinde nico gituma sometimes nuko turi muri generation abantu ba getting in relationship very young bakanax exposure very young mugabo ni vyiza kuja in a relationship umaze kwitahura who you are uravyumva there is value in singleness sinzi ukuntu ndibaza nzogaruka mvuga ikiganiro ca singleness kuko na singleness yaramfashije gose because ni umwanya wo kwimenya uraba frustrated ukaba depressed ukaba stressed ukaba happy ukaba lonely ukaba what like you go through all the emotions urumva mugani umwanya we wenyene ufata kwitahura icuri ico ushaka kuba mu gihe umaze when you walk in that hari ukuntu the universe also ichikora for you for example mwara understandize yuko uri muri events uri muri media right mumaze kwitahura uko muki expose yuko muri ivyo these days abantu baba approach is it not event people you media people urumva hari ukuntu na universe ichikora in your favor uco usanga rero n'abantu batanguye to approach you naba tip canke abahungu batahura uyo mugambi batarinze no mutaranabiganirako hari ukuntu bica it works for you muga rero kuluzinga umuntu ca wiyumvira let's say worst case scenario uramuhaye still akaca guheba depression ugira iyo time wagira ubwambere gihe wimvira ko aguhevye babara mu gihe uvuze uti ujya muntu nkamuluzinga fuma I would rather lose icondi uyo muntu ababaye idol wiwawe ikintu ca mbere Imana yanka no muri Ancient Testament yanka idolization urumva ikintu ushira imbere y'Imana urumva kiba kibaye ikigirwa mana because abantu bacatahura ngo no ucubigira very religious and stuff no turikaye muri image y'Imana so you're actually putting another person before yourself you understand urumva kandi hariho makesi uteza gushira abandi imbere yawe nk'amakesi yo gufasha charity ibintu vyuko you understand still gukorera Imana still urukura korera Imana yeah so if you're going to lose yourself to please other people you will never find yourself maybe tuko tugira too much English mumbabarire shaka ufite abantu bashobora kuba petete ko baraba lost kuko abantu batwikirana baratandukanye siko hari abantu badashobora kuba bako batahura icongereza siko attitudes muri murekesha ntazi yuko hari abantu hari abantu mwisoko badukurikira so yes ofite Nadine ndabigufasha mu kintu nimba udashobora kubishobora ofite akavuga ati na kiriya kibazo namubajije ati amukobwa muri uwo mwanya ariko arabona ko mutipa ariko aragenda akavuga ati ugakora ivyo ushaka uzomushiza imbere iwawe
hama kandi ntukanezereze umuntu siko ntugakora ivyo ashaka mu gihe wewe nawe utari kurinezereza nibaza ko priorité ni wewe ico ushaka tanke agiye suyi wawe mureke agende uzoronka uwiwawe ego reka muguheza ikiganiro d'abord tumushimire Nadine kuba yaje kudupartager yitemoyaje yo mugabo kandi twankuraje abakobwa kuguma kuvyo biyemeje niba wariyemeje ikintu n'abahungu urafise impamvu n'abahungu bien sûr urafise impamvu waciyemeje ndaza abahungu bashikana 30 atavyo barakora ariko bafise amarigara y'abantu babikora misi yose donc niba wariyemeje ikintu ntugikore kubera ko hari abandi bagenzi bagikoze parce que kizokwica wewe mbere ko kica bagenzi biwawe rero abatarabikora no kuri mwihanga mukomeze kwihanga komeza kwibanga birakunda birashoboka bishoboye ntabwo ari umu alien ntabwo ari ntavuye muri Jupiter nonga ku isi yacu donc ni barabishoboye natwe tuzobishobora je chakubaza before you go how do you feel ikintu wohereza ko muri umwanya akamaro byakugiriye avantage birimwo je ubwa mbere na mbere nshaka gushimira Imana yuko naronse umugabo twadatinze who understood and respected my decision, my goal, my choice. Nukuri Imana imuhezagire. If there's anything shobora kumushimira nico kuko nari ngeze ahantu mvuga uti I give up on relationships because of this thing urabumva mugara bitahura. So how I feel grateful. Novuga uti mfise umutima ushima kuko just shobora kuvuga ngo ndigihangange ngo I'm better than everybody else. Oya muga ico nshobora kuvuga uti grateful nuko ndashimira Imana nta wundi nabishimira ni Imana nkashimira n'umugabo wanje yihangana yego and nkashimira na girlfriends batumye tuzanga abantu muri comments mubazi ibibazo I can come back for part 2 ntaso bivanye n'ibibazo babajije we can come back for part 2 yeah cyangwa tukanaza n'umuntu there are people who abahungu yes man nabo babigenje cyangwa ndazi umugabo umwe mugasize ko yovyemera nirotwa tinya bishi baratinya kandi yabatinya yuko babatwenga cyangwa mukemvita hari abantu baba barabikoze bakacaja muri celibacy ego kandi abo bari more important even than us kuko arakubwira the experience before and the experience after. So Nadine, thank you. Tumushimire Nadine cyane kuba ko ni bake bashaka kwemera kuza kupartager ama experience nkayo. Turamushimiye dushimire n'abantu baturavye bagize ama commentaire n'abariko barashikiriza ivyimviro vyabo canke ukuntu babibayemwe bobo. Turabashimiye cyane Greta merci Ozi turakunda cyane naho utaha muri girlfriend yindi nk'isanzwe zokoma duhari twaravyemeye bisous alors bye cyane turakunda cyane Siren Vibes TV